ingingo zipfunditswe mu nama yakoranijwe na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kubajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu ku ndwara y'akaranda gakomoka ku nkende. Inyuma y'iyo nama hafunditswe ingingo zikurikira: kubajejwe intwaro, muri iyi ndwi hategetswe gusubiraho mu bibanza byose ahahurira abantu benshi ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune. Abatazobikora bazofatirwa ingingo. Guhagurukira ibijanye n'ubushurashuzi mu guhimiriza kugira ngo iyo ndwara ntibandanye ikwiragira biciye muri izo ngeso mbi. Guhagarika gufungura inyama z'ibikoko bizwe mu ishamba. Guhimiriza bene gihugu gufungura inyama zihiye neza. Kugara uburiro n'ubunywero butisunze isuku. Kugira urunani rw'intamenwa twese mu guhimiriza abene gihugu kugira bikingire ako karanda. Ahari amakoraniro, gufata akanya ko kuvuga kuri ico kiza. Guhimiriza indongozi zose mu bisata bitandukanye by'igihugu kugira urunani kugira ngo dutuze iyo ndwara y'akaranda gakomoka ku nkende. Kubandanya inyigisho zo guhimiriza bene gihugu bose kugira ngo babandanye bikingira iyo ndwara ikomoka ku nkende. Gukurikirana ko ahantu hose hahurira abantu benshi hari amazi, hariho honyora ukarabe irimwo amazi meza n'isabune. Gukwiragiza amazi meza ahatari mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati, cane cane ahamaze gushika iyo ndwara. Kuraba ko abantu bose bafise utuzu twa sugumwe kandi ko dukoreshwa ico twagenewe. Kugira utwigoro tudasanzwe kugira ngo ibitigiri by'abandura ico kiza bigabanuke cane. Guhimiriza ko abantu bamaze kwandura batonyegeza iyo ndwara, ahubwo biture amavuriro mu maguru masha. Kwegeranya uburyo bujanye no guhangana n'iki kiza c'indwara y'ibihara bikomoka ku nkende. Guhana abantu bose batubahiriza ingingo zijanye n'isuku aho baherereye. Gukorana na Croix Rouge ku bijanye no kunguruza abagwayi canke gufubana iteka uzoba yitavye Imana biturutse kuri ico kiza. Gukoresha amanama barongoye abashengero mu ntara zose. Guhagarika uruhigi rw'ibikoko rutemewe n'amategeko. Gukoresha neza uburyo bwose bubonetse ku kijanye n'iyi ndwara. Gutegekanya ibibanza byo gushiramwo abikekwa ko bafise ibimenyetso by'iyi ndwara n'ibibanza byo gushiramwo abarwayi. Kubandanya kwakira neza abagwayi babitura no kubavura ku buntu. Kwitwararika kwikingira no gukinga abariko baravura. Gushira ahantu wenyene uwo wese yanduye iyo ndwara canke uwikekwa ko ashobora kuba yanduye iyo ndwara. Kubandanya guhimiriza abene gihugu kugira ngo babandanye bikingira iyo ndwara. Gupompa aho hose habonetse canke hiketswe umurwayi. Kubandanya gukurikirana igabanuka canke iyongerekana ry'iyi ndwara. Gusuzuma abinjira bose mu gihugu baciye ku mipaka ko atabimenyetso by'iyo ndwara boba bafise. Gutunganya neza abagemurira abagwayi ku buryo atawagemuye agenda yanduye iyo ndwara. Gutunganya amanama ahurikiwemwe bose ajanye no gukinga ico kiza aduteye. Gutegekanya za rusehabaniha zo gutwara abagwayi
iyo ndwara, gukoresha neza uburyo bwose buboneka, gukoresha amasahani akoreshwa rimwe gusa mu gufungurira abagwayi bari mu bitaro, gushiraho honyurukarabe mu mihana iwabo, gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka, kwirinda kuramukanya dukoranako no mu minwe canke duhoberana, kunyarukira kw'ivuriro rikwegereye mu gihe mu maguru masha ucikeka ko wafashwe n'iyo ndwara. Abatarafatwa n'ico kiza hamwe n'abamaze gukira ko bobandanya bakurikiza impanuro zijanye no kwikingira nk'uko bashikirizwa n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya kiza ruhonyanganda sida. Kubamenyesha amakuru, kubandanya gufasha gushikiriza abenegihugu, guhimiriza abenegihugu kugira bamenye bongere bikingire iyo ndwara, gutunganya ibiganiro biha umuco abenegihugu kuvyerekeye iyo ndwara. Ku barongoye amashengero, kubandanya bafasha guhimiriza abakristo abenegihugu kugira bikingire iyo ndwara, gushiraho honyurukarabe irimwo amazi meza n'isabune imbere y'urwinjiriro rw'amasengero. Ku mashirahamwe afasha mu iterambere, kubandanya bashigikira leta mu bikorwa byose bijanye n'ubushakashatsi no kurwanya iyo ndwara.